Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho aho muri hose turabahaye ikaze abadukurikira bari mu bice bitandukanye imbere mu gihugu c'u Burundi yaba mu ntara no mu bisagara by'umwihariko Bujumbura na Gitega aho ni ku migwa mikuru yompi y'u Burundi. Turabaramukije kandi turabahaye ikaze n'abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, namwe mwese turabaramukije bari mu bice bitandukanye ku migabane ya kure nka Aziya, Amerika, Australia hamwe n'Uburaya. Mwese turabahaye ikaze muri aya amakuru. Murabimenyereye ko kuri Hejuru TV mwumvira ko ibiganiro bitandukanye, inkuru ziba zivugwa muri politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, umutekano, ivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu hamwe n'ayandi makuru menshi tuba twabatoreje binyuze mu masoko yacu dufise irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Nagusaba rero kugira ngo ntucikwe. Inkuru tugiye kubagezaho ku buryo burambuye ni inkuru idasanzwe. Haraheze iminota mikeyi cyane witwa King Murundi ku rubuga rwa Facebook atangaje ko ari inama yihuta iriko iraba mu bihangange vy'igipolisi. Ono kuva mu gatondo kuno munsi rero gushika muri kano kanya ku isaha 11 minota 30 yo mu Burundi hariko hari inama idasanzwe mu bibazo vyugarije igipolisi. Iyo nama rero yoba igiye gutorera inyishu ibibazo bihanze abapolisi bato bato. Ndagira neza ngo wumvirize nawe neza. Igipolisi c'u Burundi kirugarijwe n'ibibazo byinshi bifatanye n'imyidogo y'abapolisi bato bato batabona kazoza kabo mu gihe abarongoye harimo ubushikiranganji batwarirwamwo batabitayeho, ahubwo rero bakabasahura utwabo. Vyatumye rero haba inama yihuta kuri uno munsi wa kabiri. Inama iri kwibera kuri Cercle des Officiers de Paris muri quartier 9 mu Ngagara. Inama riri kabirongowe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi General de Brigade Joseph Niteretse n'icegera ciwe General Major de Police Manirambo na Christophe Batazira wa Kenya. Muri iyo nama rero ikaba yatanguye isaha 3 z'agatondo, hariko habazwa ibibazo bikomakomeye hanze abapolisi abarongoye. Iyo nama rero biboneka ko babuze inyishu bishura, nkuko rero tubikesha amasoko yacu. Niko King Murundi yoba yanditse. Ikibazo ca mbere c'inkora mutima catanguye kubazwa nibijanye n'amafaranga y'abapolisi ava muri cotisation kasoso canke caisse sociale et de solidarité haguma bitse muri Sokabu no mu yandi mabanki bikanka ko ashikanwa muri micropole. Aho rero abarongoye igipolisi babuze ico bishura kiretse amajambo yo gusamaza abapolisi mu kubabwira ko baguma batekanye kugira ngo harindirwe ibizoba mu murwi canke komisiyo iheruka gushirwaho n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse. Ikibazo ca kabiri gihambaye cabajijwe kijanye n'imyambaro y'abapolisi. Abapolisi bakaba bamaze imyaka ishika 5 bataronse umwambaro umushasha w'akazi harimo n'ibirato. Impuzu rero bafise muri ino misi zarabahereye ko bamwe baraziteye ibiraka. Abapolisi rero ntibafise impuzu bazambara ku munsi mukuru wo kwikukira buco himbazwa ku itariki ya 1 kwezi kw'indwi 2025. Ikindi kibazo ca gatatu cabajijwe n'umuceri wari watanzwe nk'imfashanyo mu bushikiranganje bwo gushigikirana no kwiteza imbere. Uwo muceri ukaba waguzwe n'igipolisi c'u Burundi, hariko amatoni yawo ashika 250 yabariye muri stoke y'igipolisi mu gihe abapolisi bariko bicwa n'inzara mu guhabwa intica n'ikize y'ibifungurwa. Ikindi ca kane nuko muri iyo nama habajijwe muri rusangi hari amakopo y'inyama arenga gato 300 aheruka kuborera muri stoke mu gihe abapolisi batigeze bayahabwa, none ngo kubera iki yoba yaraboze. Hari ubusumwa rero bwari bwateguwe. Reka rero tubagezeho inkuru ku buryo burambuye y'ingene ivyo bibazo mu gipolisi vyo bavyifashe. King Murundi Freedom akaba yarabishize ahabona rero ibirabana n'amadosiye havugwamwo ubunyonyezi bukomeye cyane ku buryo bishika ko n'abamiliyaridi ashika kuri 50 yoba yaribwe mu gipolisi c'u Burundi. Tangura rero ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho.
King Burundi yatanguye yandika agira ati hari imyidogo y'abapolisi ku bijanye n'amafaranga yabo kubera iki hadakorwa isuzumwa ry'ayo mafaranga amenyekana igitigiri kubera ko ayo mafaranga atajanwa muri micropole ni kico bacinyegeje inyuma abategetsi boba banka ko hamenyekana amafaranga banyuruje canke bagomba kunyuruza yasigaye. Nk'aya makuru mugiye kumvirizamwo idosiye ivugwamwo amamiliyaridi 50. Abapolisi biyamiriza umurwi uherutse gushirwaho kugira wiga ivy'ayo mafaranga agizwe na za fonds garantie na cotisation kasoso. Abapolisi rero bato bato bari mu myidogo idasanzwe inyuma y'aho amafaranga yabo agera ku miliyaridi 50 vyankeka ajanwa muri microfinance begukira ariyo micropole. Hari udukino n'abategetsi bariko barakina kuri ano mafaranga. Iyi nkuru rero iri mu bice bibiri nk'uko yoba yaravyanditse. Igice ca mbere rero tubanze tubibutse ko hari microfinance y'abapolisi yitwa micropole. Iyo yashinzwe rero kugira ifashe kandi yorohereza abapolisi bato bato cane mu byo gusaba ingurane ku nyungu itavuna. Imbere yaho rero hari n'amafaranga asanzwe ava ku mishahara y'abapolisi yitiriwe cotisation kasoso na za fonds de garantie ziva ku madeni afatwa n'igipolisi ari mu mabanki y'ubudandaji aho twavuga nka BCB, Bankobu, Ecobank, BHB, KSB na CRDB ayandi mafaranga yabo bapolisi akaba asanzwe ari muri Sokabu umuco bise épargne en assurance vie. Ayo mafaranga rero ari mu mabanki yaraduze gushika ku miliyaridi zirenga gato 50 yari yateguriwe ko abapolisi bazohora bayasaba ko ingurane ariko siko vyagenze kuko abategetsi ubu hejuru canke ho commandement de police baciye batangura kuyadandaza mu kwiga compte bloc. Inyungu rero ikaza iraja mu mifuko yabo nayo umupolisi asavye ingurane akayihabwa ku nyungu nini cane. Mu nyuma noneho biyumvira gushiraho microfinance yabo ariyo micropole mu kwishinga rero muri 2021 bari bumvikanye ko ya mafaranga yose 50 miliyari aca avanwa muri ayo mabanki agashirwa muri micropole kugira be nk'umutahe yongera bandanya gufasha abapolisi bato bato muri bimwe byo gusaba ingurane itavuna ariko rero vyaranze ko avanwa muri ya mabanki ya Sokabu. Hari udukino rero hagati y'abategetsi b'igipolisi na Sokabu kuko mu mafaranga ya épargne na assurance vie abapolisi barasavye ko muri Sokabu hoguma yo gusa ya assurance vie ama ya épargne akavayo kugira ngo hatangwe muri micropole ariko vyaranze kubera za nyungu z'abategetsi bakura ko Sokabu nayo igaca yigika mukiza mu kwihako ibice 5% ya frais de gestion kuri ya mafaranga ya épargne y'abapolisi itangaje amasezerano hagati y'igipolisi na Sokabu kuri ayo mafaranga ya épargne na assurance vie yahagaze kuva muri 2021 ariko bapfa kuyagumizayo kandi atamasezerano ariho. Namakenga rero y'udukino tw'umushikiranganje kuri ayo mafaranga y'abapolisi nayo biravugwa muri iyo nkuru. Inyuma y'gihe kirekire abapolisi basaba ko ayo mafaranga nyarukanwa muri micropole umushikiranganje w'intore hagati n'umutekano Martin Niteretse aguma yiteza utunyani akoranye n'ibihanganye mu gipolisi hamwe n'umugenduzi mukuru w'igipolisi n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi Jean de Brigade Joseph Niteretse akaremerwa na General Major de Police Manirambona Christophe batazira wa Kenya urira akabasa n'ushaka kuvuga irya nyuma kuri ano mafaranga nk'uko bibandanya bishikirizwa n'abapolisi kugira ngo ahuma amaso abapolisi umushikiranganje Martin Niteretse araherutse gushiraho umurwi canke komisiyo y'abapolisi 15 bavuga ko bagiye kwiga ivyo mafaranga ariko abapolisi bakaba babibonamwo amanyanga no kubasamaza kuko abagize uwo murwi nka bose bafise utunenge muri ayo mafaranga. None ni bande bagize uwo murwi washizweho baguyamirizwa n'abakozi bangahe? Reka rero navyo tubibabwire muri iki gice ca kabiri. Uwo murwi rero nkuko King Burundi Freedom yoba yarawushize ahabona harimo General Police Manisha Emile, harimo General Police Sinzi nkayo de wo, General Police nibona nsize Celestin, hari General de Police Kenyatta Joseph, hari General Police Birori, hari Colonel Gahitira Felix, hari Colonel de Police Bigirindavya Abraham, hari Colonel de Police Karolero Richard, hari Colonel Hakizimana Olivier, hari Colonel de Police Nzi Tabakuze Artemon.
gushira ko rero n'abakomiseri batanu barongoye uburere bw'igipolisi uno munsi. Abapolisi rero bakaba biyamiriza abagize uwo murwi kuko bose bagezwe utunenge muri amafaranga miliyoni 50 nago kenshi muri abo bakoze mu gisata gikurikirana ivy'intwaro mu gipolisi canke Direction Générale d'Administration et Gestion. Igisata rero cagumye kinonuza inguvu z'abapolisi bato be na BAG, iyo ni Bureau d'Administration et Gestion, na BAS ariyo Bureau Action Sociale. Muri rusange rero abapolisi nibatahura ukuntu harinda kuba udukino agakorwa amanama ku mafaranga yabo babiri gicuya mu gihe kuyimura bidasaba umwanya. Bamwe no mu bapolisi bashoboye kuyaga bagira bati micropole yacu iri mu kugara kuko nta mafaranga ifise, ntidutahura ukuntu buri gihe abategetsi baguma bikaza utunyoni ngo hagiye y'umurwi yo kwiga ukuntu amafaranga yacu yimurwa. Rero twashinga micropole twari twumvikanye ko ayo mafaranga aca anyaruka kuhashika kugira ngo tworoherwe, none kwimura amafaranga bifata imyaka ingahe? Ayo makomisiyo rero baguma baduhendesha arakenewe. Ubundi umutegetsi wo mu gipolisi akaba yagize ati ayo makomisiyo niyo gusamaza abapolisi bato arya amafaranga yaramaze kwigarurirwa n'ibihangange mu gipolisi, nivyo kwemera ko ava mu mabanke komisiyare kuko bayaronka ko inyungu nini cane. Bose rero bakaba bagura amazu buri mwaka ava muri izo nyungu harya upfuma bemera micropole kugara ako bayakura mu banki y'ubudandaji. Gushika rero abapolisi baraterwa ubwoba mu kubwirwa ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari wafise ico kibazo mu ntoke, bakibaza nimba umukuru w'igihugu ari we yo batuma abo bategetsi rero kunonoza inyungu babiriye icuya bikabasiga. Aho rero bigeze abapolisi bakaba bavuga ko ataco biteze kuri uwo murwi washizweho kuko ari uwo kubasamaza, bakagira ubwoba ko utwo babiriye icuya ijoro n'umutaga dushobora kunyuruzwa burundu n'ivyo bihangange abatwaye ubwo gushikirana rero n'abahoze barongoye igipolisi kuko nabo bafise ivyo bubazwa kuri ayo mafaranga. Abapolisi rero bakaba batakambira umukuru w'igihugu kubafasha mu gukora ibishoboka byose kugira ayo mafaranga yose ashike muri micropole abasahirize kuko niyo microfinance yabo igeze habi bivanye n'uko ata amafaranga ifise kuko igihe yashingwa bari biteze ko izo miliyaridi 50 azoba aho umutahe. Nivyo rero Kingu Burundi yoba yashikirije, murumviriza ko rero vyose vyabaye vyoba vyanakurikiwe n'inama idasanzwe iriko iraba kuva mu gatondo rero kuko uno munsi gushika muri kano kanya. Inama y'igipolisi ntisanzwe, igipolisi cy'u Burundi kikaba cugarijwe n'ibibazo byinshi nk'uko twabibabwiye. Niteretse ndetse n'abarongoye igipolisi bose bakaba bavugwa muri iyi dosiye. Ubindi rero biriko biragaruka ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Pacifique Nahazwe yanditse agira ati abaperezida babaye benshi ngo mwumve ikibazo gihanze Niteretse. Mushikiranganje Niteretse arababazwa cane no kubona mu Burundi hariho abantu benshi bitwa abaperezida. Niteretse rero ntatahura ingene hariho n'umukuru w'ishirahamwe, umukuru w'umugambwe, umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkeguzamateka, kuru w'umurwi kanaka kubwa Niteretse perezida canke umukuru akwiye kuba umwe rudende mu Barundi abandi bagahabwa ayandi mazina. Pacifique Nahazwe wewe yayisagira ati yoba ari ingorane y'igifaransa. Nimwe mu ngorane Niteretse afise no kuvanga indimi. Mu bisanzwe rero ngo tuvuze umukuru w'umurwi kanaka nta kibazo biteye, ijambo perezida niryo ritera ikibazo Niteretse. Perezida rero bivuye kuri perezida kumbure ivyo mu gifaransa Niteretse yumva bikaze cane. Mu Kirundi rero tuvuze umukuru w'umutumba nta ngorane n'imwe biduteye kandi nitwoshobora kumwiteranya n'umukuru w'igihugu. Ni nk'uko ijambo perezida atangorane ritera abafaransa bavuze president d'un club ntaho bihuriye na president de la République. Perezida rero aratandukanye n'umwami. Ingorane nyamukuru wa Niteretse niyo gutandukanya perezida n'umwami. Umwami niwe yari igitangaza mu gihugu, ntiyavuka nk'abandi, yashirweho n'Imana, yari nyene igihugu, ntiyangana n'abandi bantu. Kuva kivuka ntiyari usanzwe, abamukomoka ko ntibari basanzwe. Umwami rero yari umwe mu gihugu koko. Abafaransa rero bikura ko umwami
nze ko igihugu arica abanyagihugu nabo ko batora umwe muri bo akabarongora kandi rero bakagumana ububasha bwo kumukurikirana no kumukura president ni umunyagihugu nk'abandi gusa ahabwa iteka n'ibanga ryo guhagarira igihugu ca twese. Ikiringo kiraheze ngo sakanya ngo nakanya ko kwisabira amajambo ya Martin Niteretse ajanye no kwikundwa kaza no kwisabira ntazi ko azoguma ari umushikiranganje niyashingwa leta nshasha bisa no kubwira Varisito Ndayishimiye ngo president ntunte jewe nemeza ko udasanzwe n'ivyankenerwa ko tugusenga jewe nzobikora maza ko atawe mungana mw'isi y'abazima ndatakambye ngumize hafi ntaco ntazogukorera ahubwo hako Martin Niteretse yafuta n'ijambo risanzwe rikoreshwa na bose ngo narondere irindi rishasha kwita president Ndayishimiye ku buryo azoba yisa urunzera yangije yatoye kuba imboneze yamaho ngo nawe kwamaho ari ukwimana gusa. Martin Niteretse ngo yanakoresheje ubwenge bw'ubusa afise ngaronke ipete ryoza risumba imboneze yamaho maze ngaritoze muri ya nama nshinga amateka izoba igizwe na Bashabani nimubona canke Vincent na Dijimana atazi no gusoma izina ryiwe maze rero nihagera ubuvyanka batume Shabani amushire aho yashize indiri z'abandi barundi niko Pacifique nazwi yoba yanditse. Hari ayandi makuru turiko turabakoreraho amatohoza ibiriko bivugwa cane ko CNDD-FDD yo biritegurira umugambi mubi cane Nestor kuriko ishaka CNDD-FDD ngira yimirije kubeshera Imana kariyo yayifashije kwiba amatora ngo ariko harategurwa n'ibihano bikomeye kuri Nestor kuriko ishaka rimwe no gufatira amatungo yiwe afite mu bibanza bigiye bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Ivyo byose rero tukazobigaruka ko ku buryo uburambuye kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Banza rero ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo ivyo byose uzobironke uri mu bambere. Imana bahezagire rero turaza gusubira mu yandi makuru.